Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni Eugenia Mukankusi basuhuza ku ijwi rya Amerika imaze imyaka 79 itangiye gutangaza amakuru. Ikaze mwese. Aloys Bigirimana atubwira uko byifashe ku isi. Urakoze Eugenie. Igihugu ca Afrika y'Epfo cararonse incanco za mbere za COVID-19 mu vyizigiro vy'uko mu ndwi zibiri ziri imbere abanyagihugu bagiye kuzotangura gucandagwa. Perezida Cyril Ramaphosa yavuze ko izi ncanco za mbere zizohabwa ubwa mbere abakora mu buvuzi bangana 1,200,000. Afrika y'Epfo iza ku mwanya wa mbere ku mugabane wa Afrika mu kuronka abantu benshi banduye bangana 1,100,000 kuva umuntu wa mbere yandura mu kwezi kwa gatatu. Ibindi bice byo ku mugabane wa Afrika birindiriye incanco hafi 300,000. Afrika y'Epfo ibaye igihugu kigira gatanu ca Afrika gitanguye gucandaga abanyagihugu inyuma ya Maroc, Misiri, amazinga ya Seychelles na Guinea. Ishiramwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryavuze ko ku rwego rw'isi ibitigiri vy'abantu bashasha bandura umugera wa corona bimaze indwi zitatu zikurikirana bigabanuka. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko mu gihe ibihugu byinshi bikiriko birabona abandura biyongera ko hari amakuru aremesha ko bariko baragabanuka, ariko yaragabishije ko atakwijajara no kugabanya inguvu muri urwo rugamba rwo kwirinda. Leta z'Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa mbere yaragiye imbere y'ayandi mareta ku isi mu gusaba gusubizaho intwaro ishingiye kuri demokarasi muri Myanmar yigeze kuba yitwa Birmania. Ni nyuma ya kudeta yakozwe n'igisirikare yakurikiwe n'ihagarikwa ry'umutegetsi w'umusivile yararongoye ico gihugu Aung San Suu Kyi hamwe n'abandi banyepolitike. Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Joe Biden yasabye amakungu kwiyunga mu runani bakavuga rumwe mu gusatira igisirikare ca Myanmar kigasubiza ubutegetsi cambuye abasivile. Biden yibukije ko Amerika imaze imyaka yarakuyeho ibihano yari yarafatiye ico gihugu kubera hari intambuko zagaragaye ko kiriko kiragana mu nzira ya demokarasi. Yongeye ko gusubira inyuma kuri iyo ntambuko bizotuma Amerika isubira kwihweza ico amategeko avuga ku bihano bikazosubizwaho. Abahinga babiri ba ONU bajejwe ivy'agateka ka muntu basaba Sudani gukingira abanyagihugu bayo mu njyane hagati y'amoko zibera mu ntara ya Darfur no kurengutsa imbere y'ubutungane abakora ubwicanyi. Abantu 163 barishwe, 217 barakomereka, abandi 50,000 barahunga ingo zabo inyuma y'ubwicanyi bwahuje Abarabu hamwe n'abatari Abarabu ku matariki ya 16 na 17 muri Darfur y'uburengero niyo ubumanuko. Cecilia Jimenez Damari, umunyamabanga adasanzwe wa ONU ku gateka k'abateshejwe izabo mu gihugu hagati, hamwe na Agnes Karamarde, umunyamabanga adasanzwe wa ONU ku bwicanyi ndengera butungane, basaba leta ya Sudani kongereza utwigoro mu gukingira abasivile bayo bataye ingo zabo. Mu ijambo bashikirije ejo ku munsi wa mbere, abo bahinga kandi bavuze ko bahangayikishijwe n'abasivile babandanya bahungira mu gihugu hagati mu ntara ya Darfur kandi bakamara igihe kirekire muri ubwo buhungiro. Umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu ejo ku munsi wa mbere yasavye ishirahamwe rya Buraya kurongora igikorwa co kugarukana Leta zunze ubumwe za Amerika na Irani mu masezerano ya nucleaire. Ni nyuma yaho ivyo bihugu bibiri bidahuza kuwofata intambuko ubwa mbere mu kuyasubiramo. Perezida Joe Biden ashigikiye gusubira muri ayo masezerano, uwe yasubiriye Donald Trump yavuyemo, ariko ashimikira ko Irani banza ubwa mbere gusubira gukurikiza ibyo yemeye imbere y'ibihano yafatiwe na Trump. Aloys Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru.
inshuti banywanye, iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radiyo ijwi riyobora. Twongere tubahe ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda Robert Kyagulanyi uzwi cyane nka Bobi Wine ejo kuwa mbere yatanze ikirego mu rukiko rw'ikirenga. We do not want him to participate in the elections in Uganda again because he is an agent of violence. Uwo ni umunyamategeko Medard Segona wunganira Bobi Wine. Aragira ati Perezida Museveni ntakwiye kongera kwemererwa kwiyamamariza umwanya w'ubutegetsi kuko aza kwisonga mu bateza imvururu. Mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba mu Rwanda haravugwa igisa n'amayobera ku rupfu rw'uwitwa Nsekanabo Joel wari utuye mu murenge wa Nkanga. Yaramaze igihe yaraburiwe irengero. Ejo polisi ivuga ko yiyahuriye mu kasho kandi imbere yari yabwiye umuryango we ko ntawe ifite. Naho muri Kongo abacuruzi n'abatwara ibinyabiziga muri teritwari ya Uvira, Walungu, Mwenga na Fizi mu burasirazuba bw'igihugu bahagaritse kwishyura imisoro bashaka ko leta ibakorera imihanda n'ibiraro. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, timujye kure. Turahera mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda Robert Kyagulanyi uzwi cyane nka Bobi Wine yaraye atanze ikirego mu rukiko rw'ikirenga ahakanya ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Ignatius Bahizi muri Uganda. Abunganira bwana Bobi Wine mu mategeko bagera ku 10 nibo bashikirije urukiko rw'ikirenga ikirego gikubiyemo ibyo bavuga ko binyuranije n'amategeko agenga amatora mu gihugu n'ibikorwa by'akanama gashinzwe amatora byagize ingaruka mbi ku matora aherutse. Barashinja kandi inzego za leta zitandukanye zirimo izishinzwe umutekano kuba zarakoresheje uburiganya n'ingufu kugira ngo Perezida Museveni atangazwe nk'uwatsinze amatora kandi intsinzi yari ya Bobi Wine nk'uko babyivugira. Medard Segona n'umwe mu bunganira Bobi Wine batanze icyo kirego. We do not want him to participate in the elections in Uganda again because he is an agent of violence. Dusaba ko urukiko rutegeka yuko Perezida Museveni atemererwa kuzongera kwiyamamariza gutorwa muri iki gihugu nk'uko ateza imvururu. Amatora yose yagiye yitabamo yagiye arangwamo n'imvururu zo kumena amaraso. Ntabwo dushaka igisirikare kongera kwivanga mu by'amatora kimwe n'intumwa z'umukuru w'igihugu mu turere dutandukanye zizwi nk'aba RDC. Mugenzi we Mali Anthony avuga ko bafite ibimenyetso simusiga ku makosa yakozwe ku bushake agamije guhesha Perezida Museveni intsinzi. The offenses committed by the candidate, that's President Museveni, the first respondent, obstructing Kyagulanyi. Ati ibyaha dushinja Perezida Museveni ku giti cye birimo kubuza Bobi Wine kwiyamamaza, kumuhohotera, kumuvugaho amagambo y'ibinyoma agendereye kumusebya, kandi tukanashinja Museveni gutanga amafaranga ku batora kugira ngo bamutore. Tunafite gihamya ko urutonde rw'amatora rwashizweho abantu batabaho, hakanashirwaho imyanya itorerwamo itazwi, hari naho wasangaga umuntu umwe afite ubukarata bw'itora bubiri. Ibi byose ntabwo byajaga gutuma habaho amatora abereye buri umwe wese wayitabye. Ku ruhande rw'abunganira umukuru w'igihugu ibisa nkaho ari ntacyo bibabwiye. Umunyamategeko Hussein Gashiringi yavuze ko ikirego cya Bobi Wine ari uguta igihe. Ati Perezida Museveni arakomeye, azi neza ko yatsinze amatora n'imibare y'abantu bamutoye irabyerekana. Ubona ko n'ishaka rye riri ku butegetsi ari ryo ryabonye umubare munini cyane w'abashinga amategeko basaga 300 ugereranyije n'abishaka rya Bobi Wine 60 bonyine. Tuzi ko intsinzi ye tuzayishyigikira neza mu rukiko nuko abanyagihugu bakayoborwa n'umuntu bitoreye. Si ubwa mbere uru rukiko anarirwo rw'ubujurire rwa nyuma mu gihugu rwakira ikirego gihakanya ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu. Nyuma y'amatora mu 2001 na 2006 Colonel Kiza Besigye nawe wari watsinzwe mu matora yiyambaje urwo rukiko avuga ko yibwa amajwi kandi ko amategeko agenga amatora atakurikijwe. Icyo gihe urukiko rwemeranyije nawe ariko ruvuga ko amakosa yakozwe atari gutuma ibyavuye mu matora bihinduka. Mu kirego cy'uwahoze ari minisitiri w'intebe Amama Mbabazi yatanze nyuma y'amatora yo mu 2016
umwanzuro w'urwo rukiko ntabwo watandukanye cyane n'uwo rwafashe mu birego byarubanjirije. Abacamanza barindwi barimo umukuru w'ubucamanza bwose mu gihugu Alphonse Owenye Dolo nibo bagiye kwiga kuri iki kirego cya Bobi Wine, kandi bagomba kuba bageze ku mwanzuro mu minsi iri hagati ya 45 na 60 nk'uko bisabwa n'amategeko. Ushinzwe itangazamakuru mu rwego rw'ubucamanza Jameson Karemani yabwiye itangazamakuru ko abacamanza biteguye bihagije kumva iby'iki kirego nyuma bagatanga imyanzuro yabo mu gihe gikwiye. We have been preparing. The Supreme Court at the moment has including the Chief Justice. Ati tumaze igihe twitegura, ibi ntabwo byadutunguranye. Urukiko ruhebuje rufite abacamanza 10, muri abo hazavamo abazakurikirana iki kirego. Amategeko muri Uganda aho umukandida utanyuzwe n'ibyavuye mu mategeko iminsi 15 yonyine kugana inkiko akajurira ibyavuye mu matora. Amatora akirangira Bobi Wine yahise afungirwa mu rugo, kandi iminsi 15 yo gutanga ikirego akaba yarangiye umunsi w'ejo ku cyumweru, ariko ubucamanza bumwemera kugitanga kuri uyu wa mbere kubera ko umunsi ntarengwa wageze ku munsi w'ikiruhuko. Nyuma y'amatora mu 2016 umukandida Kizza Besigye nawe yaje gufungirwa mu rugo kugeza ubwo Perezida Museveni yarahiriye, bityo Besigye ntiyashobora kwiyambaza ubutabera kuko igisirikare cyamwemereraga gusohoka iwe no kubonana n'abamwunganiraga mu mategeko. Ikigaragara muri iki gihugu nuko abantu benshi bashidikanya ko iki kirego cya Bobi Wine hari cyo kigiye gutanga gitandukanye n'ibirego nk'ibyagiye bitangwa mbere, kugira ngo abacamanza babe bafata umwanzuro gwahindura ibyatangajwe n'akanama gashinzwe amatora. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda haravugwa igisa n'amayobera ku rupfu rw'uwitwa Nsekanabo Joel wari utuye mu murenge wa Nkanga. Umuryango we n'abaturanyi bavuga ko yatwawe n'umuyobozi w'akagari ndetse n'umupolisi wambaye sivile, noneho nyuma y'ibyumweru 2 batazi aho aherereye, ejo kuwa mbere igipolisi kimenyesha umuryango we ko yiyahuriye mu kasho. Umunyamakuru wacu Temistokere Mutijima yadukurikiraniye iyi nkuru. Abo mu muryango wa Bwana Nsekanabo Joel w'imyaka 40 y'amavuko bahimbaga gikominari ndetse n'abaturanyi be bavuga ko bamuherukaga ku itariki ya 17 y'ukwezi gushize kwa mbere. Madame Mukamuganga Claudine bashakanye yabwiye Ijwi ry'Amerika ko umugabo we yatwawe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kinyaga batuyemo ari we Bwana Ndagijimana Jafeti. Uwo muyobozi ngo yari kumwe n'undi musore wambaye imyenda ya gisivili. Uwo ngo yambitse umugabo w'amapingu ahagana saa 12 z'umugoroba wo kuri iyo tariki, hanyuma bamwuriza moto bajyana nawe bombi. Gusa mu gukurikirana ntiyabashije kumenya icyo umugabo we yaba yafatiwe ndetse n'aho yaba yajyanywe gufungirwa. Gitifu naramubajije arambwira ngo bamujyanye ku Nkanga. Nanjye nari mfite inomero ya polisi wo ku Nkanga, ndamuhamagara ndetse umugabo wanjye bamugejeje aho. Arambwira ati bahamugejeje, ariko bahise bamukomezanya bamujyanye kuri brigade. Mu gitondo cya kare nabyutse ngenda i Kamembe, ngezeyo mbaza umupolisi nari mpabonye sinzi bwa ari bande. Arambwira ati ntawe uhari. Mbaza RIB, baravuga ngo umuntu bakiriye bwa nyuma ni umuntu bakiriye saa 7 zo ku manywa. Ndavuga nti ubu ngubu uyu muribu we ntiyarebye neza, njya ku wundi nawe arareba anyereka umuntu wa nyuma. Arambaza se n'uyu? Ndamubwira nti ntabwo ari uwo nguwo. Amakuru y'iritabwa muri yombi rya Bwana Nsekanabo kandi anasobanurwa n'umwe mu baturanyi bari kumwe nawe yanahaye bimwe mu byo yari afite ngo abimujyanire imuhira. Uwavuga ko muri bike yashoboye kumva haba harimo ikibazo cy'amakimbirane na polisi ikorera mu kiyaga cya Kivu, ayakaba ngo aturuka ku bucuruzi bwa magendu. Kubera ko bari badusigishije intambwe, ntabwo nabashije kumva ibyo baganiriye byose bigendanye n'uwo mupolisi. Cyakora intangiriro yabyoho gikominara mubwira ngo azamukize ngo n'uwo mupolisi ngo ukora mu bwato bwa Mupagasi, ibyo narabyumvise. Twarazamutse tugeze haruguru mbona moto iraparitse ku rugo rw'umubyeyi uhari witwa Faustin Nyiramagambo. Tuhageze iruhande rw'iyo moto, Gitifu nibwo yabwiraga gikominari ngo gikomina ngo ni wonyine bari baje gushaka. Mbona wa muntu akoze gutya ku mufuka w'itako akuyemwo amapingu bayamushyiramo. Nyuma yo gushakisha ahantu hose yafungirwa abakurikiranweho ibyaha ariko agaheba, ku itariki ya 31 y'uku kwezi kwa mbere Madame Mukamuganga Claudine yahisemo kwandikira ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi. Icyo yabusabaga cy'ibanze ngo ni ukurekura umugabo we. Ndifuza ko bandekurira umugabo pe bakamumba. Leta ni umubyeyi,
inkorere ubushakashatsi indebere ko hari ahantu yaba ari imundekurire kabyara. Bitunguranye ariko ku gicamunsi cy'uyu wa mbere mu gihe ijwi rya Amerika yari iri gukurikirana iby'ibura rya Nsekanabo, umwe mu bo mu muryango we yaje guhamagarwa n'ubuyobozi bw'igipolisi ku rwego rw'akarere. Aha ngo bamubwiye ko Nsekanabo yiyahuriye muri kasho ya polisi Kamembe. Numva polisi irampamagaye, byabaye ngombwa ko ntega nyine kagenda. Gitifu na musanze hano ku gatebe, turajyana. Tugezeyo batubwiye ati nta kindi twari tubahamagariye, kugira ngo tubabwire ko ejo twagize impanuka y'ikominari yashinjwaga imbunda, ndetse hari n'abandi yavuze ko bazifite, ariko ejo abonye ko bikomeye ariyahura. CP John Bosco Kabera uvugira igipolisi cy'u Rwanda nawe yemeje iby'ayo makuru ko Nsekanabo Joel yiyahuriye muri kasho, gusa yirinze gusobanura uko kwiyahura kwaba kwakozwe n'ibyo yaba yarakurikiranweho. Ibyo uvuga nibyo, hari umuntu bikeka ko yiyahuye ari muri kasho, ariko ikibazo cye cyangwa se ibyo yakekaho byari mu bugenzacyaha. Yewe ntacyo narenzaho, mwari mumbayije nyine amakuru menye ko ariyo, hari umuntu bikeka ko yiyahuriye muri kasho aho ngaho ya polisi aho yarari. Umuryango we ariko ukaba utumva ukuntu umuntu polisi yari yahakanye ko idafite apfa yiyahuriye muri kasho yayo. Ubundi se polisi igihe yakwemera ko yari imufite gute kandi yari yayimunye? Umva, impungenge mfite ni uko nanjye bashobora kuza bakanyukira mu nzu nk'uko bamugize. Bwana Nsekanabo Joel ubusanzwe yari umuturage ukora imirimo y'ubuhinzi, akanyuzamo agacuruza n'amatungo ariko mu buryo buciriritse. Umuryango uvuga ko ntaho yigeze ahurira n'imirimo y'igisirikare cyangwa se y'igipolisi. Ikibazo cy'abantu bapfa baguye mu maboko y'inzego zishinzwe umutekano cyangwa se ababurirwa irengero nyuma y'igihe bikamenyekana ko bari batawe muri yombi n'izo nzego, si ubwa mbere cyumvikana haba mu karere ka Rusizi cyangwa se mu tundi turere tw'u Rwanda. Mu cyumweru gishize ubwo u Rwanda rwamurikiraga akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu uko rwashyize mu ngiro imyanzuro nama ngarukagihe ku iyubahirizwa ryabwo, Bwana Julian Braithwaite uhagarariye Ubwongereza i Geneva yasabye ko u Rwanda rwakwemera iperereza ryigenga riciye mu mucyo ku birego by'ubwicanyi, impfu zibera ahafungiwe abantu, iyicarubozo no gushimuta abantu no kugeza babiregwa imbere y'amategeko. Icyakora ibyo u Rwanda rwabyamaganiye kure, ruvuga ko ibyo byaha nta bikorerwa ku butaka bwarwo. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mu Burundi abayobozi b'urwego rucunga imikorere y'ibimenyeshamakuru CNC rwaraye rugiranye inama n'intumwa z'amaradiyo n'ibimenyeshamakuru byafunzwe. Mu bari muri iyo nama harimo Ijwi rya Amerika, VOA na BBC y'Ubwongereza. Ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda. Ni inama yabereye mu mwiherero ntangere yitabwe n'abaserukira amaradiyo n'ibimenyesha amakuru bitandatu arivyo iradiyo Ijwi rya Amerika, iradiyo BBC y'Abongereza, iradiyo Bonesha FM, ikinyamakuru Iwacu, Ikiriho n'ikindi citwa Nawe. Ni mu gihe hari hatumiwe ibirenga ivyo. Utwara urwego sense rujejwe gucungera ingene ibimenyesha amakuru n'amaradiyo bikora ari nabwo rwatumye ko iyo nama yanse kugira ico abivuze ko iyo nama iheze, n'abatumiwe banse kuvugira kuri mikro z'abamenyesha amakuru. Ico bikoze bamwe muri bo batubwiye ivyahavugiwe. Batubwiye ko mu gutanguza iyo nama Nestor Bankumukunzi atwara sense yasiguye ko ari umubonano wa mbere ubwo rwego rugiranye n'amaradiyo yugawe. Bankumukunzi yemeje ko ubwo rwego rufise intumbero yo kugurura amaradiyo nk'uko umukuru w'igihugu aheruka kubishikiriza. Yamenyesheje ko babwirizwa kumvikana ingene amakosa yakozwe yokosorwa kugira ngo ntagire ikinyamakuru gisubira kuyagwamwo. Abitavye iyo nama bavuga ko Bankumukunzi yababwiye ko umwe wese azoronka akaryo ko gushikiriza ivyo iradiyo canke ikinyamakuru aserukira cagirijwe n'ingene kizo kwiyemeza kudasubira kugwa muco yise umutego. Ico bikoze utwara urwego sense yababwiye ko hakiri ibimenyesha amakuru n'amaradiyo bigifise vyinshi vyo gukemura, cane cane bifise amadosiye mu butungane. Aha Bankumukunzi yagarutse cane kuri radiyo Bonesha FM, yibukije ko iyo radiyo yari yitwaye muri sentare c'imanza za leta cour administrative. Ubwo rwego sense rwasavye amaradiyo nk'ayo afise imanza kubanza kuja gusaba urupapuro rwerekana ko ivyo binyamakuru bidakurikiranwa n'ubutungane. Leo Masengo aserukira radiyo Bonesha FM we yavuze ko nyabuna ico gipapuro kidakenewe, ko ahubwo ari kindi citwazo canke amananiza. Abo baserukiye ibimenyesha amakuru basavye nyabuna abarongoye sense kuba aribo baja kuvugana no butungane kugira ngo ayo madosiye ave mu nzira, amaradiyo n'ibinyamakuru vyugawe bisubire gukora ukuri kwamye.
umwe muri bo yavuze ndetse ko akamo katewe n'umukuru w'igihugu ku munsi wa kane uheze gasa n'ikigongo c'umukuru w'igihugu ko rero ababijejwe bogerageza ntibabere intambamyi uwo mugambi mwiza. Abaserukiye amaradiyo mpuzamakungu nka BBC n'Ijwi ry'Amerika bashimye iyo ntambwe bakifuza ko ahubwo ibikenewe vyose vyokugwa mu nzira zigasubira gusamiranira mu gihugu. Abitavye bose bavuga ko ari intango nziza, gusa bashikije ko n'ikibazo c'abamenyesha makuru hafi 100 bahunze igihugu co kwigwa neza. Bifuza ko abo bamenyesha makuru bohabwa ikigongwe bakemererwa gutahuka. Aha Nestor Bankumukunzi yavuze ko ico kibazo kirengeye urwego arongoye ko kumbure kizokwigirwa ahandi. Ubona ko hari n'abafise imitahe mpuzamakungu y'ubutungane ibarondera. Bamwe muri bo bagirizwa ko bifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 yamara bobo bakavyamirira kure. Kuba ari bahawe ubutumire ariko batashoboye kwitaba harimo nabo bari mu buhungiro nk'ikinyamakuru Itara Burundi candikirwa ku buhinga ngurukana bumenyi. Naho atitavye ubutumire, Jerome Kazabukeye atwara ico kinyamakuru yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yizeye ko kizohabwa uruhusha rwo gusubira gukora. Twebwe intambamye duhora duhura nazo nuko iyo tubajije amakuru umuntu akora muri leta canke n'uwundi muntu mu kuduha amakuru aratubuza ngo ntituvuge uwo ari we. Uwo n'uwudatubwiye yuko atavugana n'ikinyamakuru cugaye. Rero hamwe batwemerera byo bari vyiza cane na leta mbere hajya nuko ingira itabibona neza ubundi bwo turayifasha kuko iyo hari abariko barayikorera nabi twavuze ibitagenda neza barashobora guca bakosora. Urwego sense rwashikirije ko inama yo kuri uyu wa mbere izokurikirwa n'izindi nyinshi zizokemura ivyo bibazo. Nestor Bankumukunzi atwara sense yavuze ko agiye gutangura gutumwa ko iradiyo imwe yose ukwayo kugira ngo ikibazo kiyiraba gikemugwe. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Ejo kuwa mbere babisabwe n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta, societe civile, abacuruzi n'abatwara ibinyabiziga muri teritwari ya Uvira, Walungu, Mwenga na Fizi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahagaritse kwishyura imisoro kugira ngo leta ibakorere imihanda n'ibiraro. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Hirya no hino mu mujyi wa Uvira ahakorerwa imirimo y'ubucuruzi haba ku maduka ndetse no mu masoko, wabonaga abacuruzi bakurikije ubutumwa bahabwa societe civile mu ntara ya Kivu y'Epfo yo kubuza abacuruzi kwishura no kwishyuza imisoro ya leta. Aho twageze mu isoko rya Maendeleo nta basoresha bigeze bagera muri iryo soko kuko societe civile yari yabujije abacuruzi gusora imisoro ya leta kuko bayitanga ntiyagire icyo ifasha abaturage. Andre Biadunia ni umuyobozi wa societe civile muri Uvira avuga yuko bahisemo gusaba abacuruzi kutishura imisoro ya leta bitewe n'uko leta yanze gukora ibiraro n'ibarabara rya gatanu ribaza umwaka ryarangiritse ariko ntirisanwe. Tumaze imyaka myinshi dusaba leta gukorera abaturage barabara ariko ntacyo yakoze. Uvira, Fizi, Baraka, Kamanyora, Kamituga hari amabarabara biradakora. Muri iki gihe ntiwabona ibiro 25 by'ifu Kamituga udatanze amafaranga 1,100 by'amakongomani. Hano Uvira ntiwaje Baraka kuko imodokari yagusiga muri Ruwanga kuko wamaze kugwa imodokari 12. Niyo mpamvu twahisemo kutishura imisoro guhera uyu munsi. Etienne Mberabagabo ni umuturage utuye Uvira asanga iki gikorwa cyo kubuza abacuruzi kwishura imisoro ari ingenzi bitewe n'uburyo amabarabara n'ibiraro byonenekaye ariko leta ntibisane. Abaturage twese turishimye kuko nta muturage, nta mumotari, nta kinyabiziga kigomba kwishura kuko nta muhanda ukibaho. Umuhanda uva muri teritwari ya Uvira uja muri teritwari ya Fizi ari umuhanda nimero 5 warashize. Hari imodokari igenda ikamara ukwezi itaragera Baraka kandi n'ahantu wa ibirometero 130-140. Urumva izindi zirazama umunsi ku wundi. Umuturage awucamo yageriwe akarwara akinjira ibitaro. Mbese nta muhanda ukibaho. Turabyishimiye rwose ndiba kongere gusora. Turanavya amaganye kongera gutanga imisoro kuri leta ya Kongo nta mihanda idukorera. Ibiraro nabyo byarashize. Urumva hatari umuhanda nta kiraro gihaba. Nta biraro, hari aho abantu binjira mu mitumbu kubera ko nta biraro, hari aho abantu binjira mu myobo, nta biraro bihari. Bamwe mu bacuruzi n'abagenzi bakoresha ibarabara rya gatanu bava Uvira berekeza Rusenda bemeza yuko ibiciro byiyongereye byo gutwara abantu n'ibintu bitewe n'uburyo ibarabara ryangiritse. Dandazo bitandukanye byaraduze hano, hama mbese n'amabeyi yo kwiyunguruza yarabashije kuduga kuko mbere waragenda inyuma y'amasaha 2 waba ushitse Uvira, ariko uno munsi
bigusaba amasaha 6 kandi bikagusaba amadepanse menshi atandukanye. Mbese hariho n'amarisike menshi kuko hari n'abaca mu mazi ugasanga ibyabo byahahombeye, byaradanye mbese n'uruhombo runini uruhande rumwe rw'impunzi, kuko si rimwe si kabiri amaboti y'amayagize isanganya ugasanga harimo n'ibidandazwa by'impunzi birahombye, ugasanga umuntu yasubiye kurima kandi yaramaze kuba nk'uteye intambwe yo mu buzima nk'ubwo kwironderera. Ipemba tukarya amahera 1000, tugeze nk'ahajya Makobora tukasiga 1500, nk'uko kandi tugeze nko mu Ruhanga tukariha amahera 3000. Nayo mahera nituza aho azagenda nibarabara nyine bimeze barabara nk'ubu bimeze nabi. Natwe abashoferi byo kweri biratuzanye nka krize. N'ababose bahora batugurira ibyuma barabivuyemo byo kugura ibyuma kubera ibarabara. Dusaba ibarabara ko borikora neza, baba batugiye neza. Mu kwezi gushize kwa mbere k'uyu mwaka 2021, umuyobozi w'intara ya Kivu y'Epfo Theo Ngwabije yaresezeranije abagarariye abadepite bavuka muri Fizi na Uvira ko bagiye gukora ibiraro bya Sange, Runingu ndetse no gukora imodokari zaza zinyura muri Ruwanga, ariko kugeza uyu munsi nta kintu na kimwe kirakogwa. Vedaste Ngabo ku bwaradijwe rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo. Ejo kuwa mbere tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri nibwo radijwe rya Amerika yujuje imyaka 79 kuva ishinzwe mu 1942. Iyi nkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika, murayigezwaho na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana. Ubwo yatangizwaga mu 1942 itaragira umurongo uhamye, yatambutse ikiganiro cya radio cy'iminota 15 cy'ako kanya, yavugiraga mu mujyi wa New York kumvikanira mu Budage. Kuri ubu iyi radio iterwa inkunga na guverinoma ya Amerika ariko yigenga mu mikorere, yarakuze iraguka kuko igera ku bantu basaga 280,000 hirya no hino mu isi buri cyumweru, ikumvikana mu ndimi zisaga 40. Amakuru n'ibiganiro byayo ku mpande zose z'imibereho ya muntu haba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no hirya no hino mu isi biboneka ku buryo bw'ikoranabuhanga rya internet, bikanaca kuri televiziyo na radio, biboneka kandi kuri za telefone ngendanwa no ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika bisakazwa binyuze ku mirongo y'amaradiyo asaga 2500 akorana nayo. Indirimbo y'igihugu ya Amerika The Battle Hymn of the Republic yumvikanye bwa mbere kuri radio Ijwi rya Amerika mu 1942 nyuma y'ibyumweru 7 igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyinjiye mu ntambara ya kabiri y'isi. Icyo gihe umunyamakuru William Hallan Hale yaravuze ati, muratwumva turi muri Amerika, kuva uyu munsi tuzajya tubabwira amakuru kuri Amerika n'intambara kandi buri munsi. Ashobora kuba ari amakuru meza cyangwa akatubera mabi. Icyo tuzakora ni ukubabwira ukuri uko kwakabaye. Kuvuga ukuri ryabaye ihame shingiro rya radio Ijwi rya Amerika, bishyirwa no mu mategeko ayigenga mu 1976 kwitegetswe gutangaza inkuru zizewe zitabogamye kandi mu buryo buhoraho. Itegeko rigenga radio Ijwi rya Amerika rivuga ko igomba gutangaza amakuru y'ukuri yuzuye kandi mu buryo bwumvikana. Radio Ijwi rya Amerika ni imwe mu mashami agize ikigo cya Amerika cy'itangazamakuru mpuzamahanga gishinzwe amakuru mpuzamahanga havuyemo itangazamakuru rya gisirikare. Abanyamakuru b'umwuga ba Radio Ijwi rya Amerika batangaza inkuru zigera muri 100 umunsi ku wundi, bagakora mu bwisanzure butavogerwa na guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *12024419931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inshuti mwari muduteze amatwi, hano dusoreje amakuru n'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo, ariko turabararikira ibiganiro byacu bitaha. Tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro aho baherereye hose. Byari bihagarariwe na Edi Rwema, Fasil Gebehu niwe washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi.
tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose. Mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya korona.